abagore ni inkingi y'urugo afashe urugo rwiwe neza agafata umugabo wiwe neza agafata abana biwe neza urugo ruratera imbere akamenya ibikenerwa mu rugo rwiwe ku mwanya ukenewe akamenya icyo avuga mu mwanya ukenewe akamenya icyo akora mu mwanya ukenewe. Ndabaramukije ba mama namwe bigeme muri ko murankurikirana kuri uno munsi. Uyu n'umunsi udasanzwe cyane kuba mama bose ndetse n'abigeme bizihiza umunsi mukuru w'umukenyezi. Uno munsi rero nkuko mubibona kuri Empower TV tukaba twagendeye aba mama bamwe bashoboye kwizihiza umunsi mukuru wabo neza cyane. Reka rero tubaha akanya mu bakurikirane. Joyeuse fête maman. Merci beaucoup. Uyu n'umunsi mukuru w'abakenyezi ndabona mwashajije muraberewe cyane. Ego turashajije cyane twabyiteguriye. Ego nk'abamama b'abanyamurenge mwakoranye byari bimeze gute? No munsi w'ibyishimo cyane, no munsi twibuka uburenganzira bwacu, uburenganzira twahawe na ONU ariko bivuye ku bagore, abagore b'intwari, abagore baharaniye uburenganzira, rero turabuhabwa natwe twaje kwizihiza uwo munsi kugira ngo tunezekwe. Kuri uyu munsi mukuru wanyu hariho abagabo bariko barakurikirana, abamama bariko barabakurikirana, nakahe kantu ushobora kumva wobwira abantu b'abagabo kugira ngo mwumve yuko uburenganzira bwanyu bushobora kuba quand même proportionnel, je dirais? Murakoze cyane. Abantu b'abagabo twabibukije kuko nubwo ari umutwe w'urugo ariko bafite abafasha kandi bashoboye. Rero ntibagomba kwirengagiza umugore. Umugore arafite ubwenge, umugore arashobora kumugendera inama yo kubaka, inama nziza, kandi umugore ni umugestionnaire mwiza. Ari uruhande rw'umugabo niho bitera imbere. Umugabo ari wenyine nawe ntashoboye cyane. Wow. Kuba mama nabo bariko baradukurikirana kuri uno munsi bumva yuko ari ukwidagadura liberté 100%, ubabwira iki? Oya, abamama ntibagomba kumva ko ari ukwidagadura 100%. Abamama bakwiriye kumenya ko ari umunsi wabo, bagomba kwihesha agaciro, kandi agaciro tugatangirira mu ngo, agatunganya ibyo mu rugo rwiwe, bigatandukira mu kibano, bikazatandukira no mu gihugu, kuko uburongozi burategurwa. Gutangirira ukiri umwana muto bakagutegura, ukazoza kuba mu maposte de responsabilité, ukaza kuba umurongozi. Ariko kandi n'utari umurongozi akerebuke, akore, agira icyo azana mu rugo rwiwe, icunganira wa mugabo. Dutange n'indero ku bana bacu, baba bana b'akarorero. Umunyamurenge na kera kose yari umugore w'akarorero cyane. Rero ibidatunganye tubitunganye, twatanze amakonseye menshi kugira ngo n'uwari usamaye gato yisubireho, amenye kuko ashoboye kandi ashoboye no gutunganya neza. Muri programme yanyu y'uno munsi nibiki mwari mufise? Hariho sinzi ko hariho amakonseye je dirais n'ibindi. Yego. Ubu twavuganye n'abagore tubereka kuko abagore ari inkingi y'iterambere. Abagore ni inkingi y'urugo afashe urugo rwiwe neza agafata umugabo wiwe neza agafata abana biwe neza urugo ruratera imbere akamenya ibikenerwa mu rugo rwiwe ku mwanya ukenewe akamenya icyo avuga mu mwanya ukenewe akamenya icyo akora mu mwanya ukenewe. Nibyo ngibyo twavuganye n'abagore kandi banezerewe cyane. Akabazo kanyuma gusa, akabazo kanyuma ndakwibariza ku bagabo badatahura neza importance y'uyu munsi mukuru. Hari abatahaye impusha abagore babo baje muri iyi minsi mikuru, ubabwira iki? Ndababwira ngo bamenye akamaro k'uyu munsi, kuko uburenganzira bw'umugore ni uburenganzira bw'umugabo, kandi nta mugabo uhaba umugore adahari, nta n'umugore uhaba umugabo adahari. Rero ni ugufashanya, babe mu busabane, bamenye ko uyu munsi atari umunsi w'abagore gusa, ariko ni umunsi abagore bateye imbere kugira ngo bateze imiryango imbere, n'umugabo arimwo. Bakwiriye kubarekura bakaza
tukiga kandi tukamenya ya bumve ko ari neza ya bose. Ego ni neza. Murakoze cyane mama. Ego umunsi mukuru mwiza mama. wa twese. Umunsi mukuru w'abakenyezi mwiyumva gute d'abord kuri uno munsi? Ni umunezero mwinshi gushikara kuri uyu munsi kuko ni umunsi tuzatwibukira ko igihe twahabwa uburenganzira canke amadroit yacu nk'abakenyezi. Kare yari yaratsimbatajwe, bari baraducinyije gose, twaraba hariya nyene mu nzu, mu gikoni, mu gikari, mu bana, ukagira ngo nta jambo tugira, ukagira ngo ntaco twokunganira mu iterambere ry'umuryango ry'igihugu, ariko turarifite kandi niyo mpamvu tuba twishimira uyu munsi kuko tufite kumvirizwa natwe, dufite kuvuga bakumva ama opinion yacu kandi bakumva ko natwe hari ico twoterera mu iterambere. Kuri uno munsi ndabona ko mwahimbaje uyu munsi mukuru neza, ndabona mwashajije muraberewe cyane. Mbega kuri uno munsi ni kihe kintu do special cahabaye atari uko abamama bakigize igitangaza? Hari ikintu kidasanzwe cabaye? Nta kidasanzwe cabaye, ni ubuzima busanzwe, ariko ico novuga ngo kidasanzwe nuko hariho kwibuka, tukumva ko twagize valeur isumbi yo twahora tugira. Ico rero nico kiza kidutera umunezero ntangere, tukumva ko ari umunsi udasanzwe, tukumva ko tugomba kuwucelebra mu buryo budasanzwe kuko hari ico waduhaye, hari ico waduhesheje. Ego birumvikana cyane. None kuri no munsi ikintu uvuga ngo wungutse atari ukwibuka, wungutse iki? Kuri jewe hari inyigisho zitanga uyu munsi. Si ukuza gusa ngo twambaye uniforme ngo twanyoye ifana turi mikirori, oya. Hari inyigisho tuzaduhabwa, tuba dufite abantu twateguye bahe badutegura inyigisho zifasha kunganira abamama, zifasha kukangurira abamama kuba mu buzima, abakumva ko bari mu buzima bagomba guhinduka, bagomba guhindura ibintu. Rero ico nico kintu kinini yatwunguka cyane, nizo nyigisho zigenda zihindura ku munsi ku munsi. Uyu mwaka wumva iki, undi mwaka haza undi akigisha ukumva iki, urumva ukaba ubeneficie byinshi. Munguka amakonse y'abandi bamama cyane. Turumva ibiba mu bindi bihugu, tukumva ibiba abandi bamama uko bageze ku rwego rwo kuba n'abakuru b'ibihugu. Usibye gusa kuba ngo hari ico woterera mu burongozi. Dore hariho na theme aha turi muri theme nationale, bavuga ngo uburongozi bw'abakenyezi soko y'iterambere kuri bose. Urumva ko tugiye mu nzego z'uburongozi muco gihe dutera imbere, iterambere rigera bose kuri kuko umumama ni washikira bose, ni washika hasi cyane. Yego ya hari abantu bakenyezi benshi bakora kukwirana kuri uno munsi. Mbega ikintu woshobora kubatekerera ukavuga ati kuri uno munsi mu mama ndagutekerera ijambo? Mu mama unyumviriza kuri none ijambo no mutekerera ni iki? Nuko yova muri yako kiye yabamo kijya kintu twahora cyane cyane ndiko ndavuga ku bamama biwacu iwacu murenge, bave muri yako kiye, bave muri bwa buzima, bave muri kwa kundi bumvaga ari abo mu mbere, umugabo niwe ufite ijambo, ego ararifite, ariko kandi natwe dufite ico togira. Rero batera imbere, bige, bakurikira ama information, bamenye ibiha bibera mu bandi bamama mu bindi bihugu, bamenye ico nabo zobungura, bagira intambuko bateye, baterere ku gihugu cacu, ku bwoko bwacu, kwisi kuko ntitukiraba igihugu gusa, ntitunaba ubwoko gusa, ariko dufite guteza imbere isi. Ejo nibadukenera hirya no hino tuzogira ico tuterereye. Abamama babe ajo, abamama bumve ko bashoboye cyane. Turashoboye kandi turashoboye. Ego murakoze cyane mama, reka tubashimire. Merci. Ego joyeuse fête madame. Murakoze cyane. Ya uno munsi ndabona uraberewe cyane. Uno munsi mwashaje ico? Cyane. Ya uno munsi nkuko babivuga umunsi mukuru w'abakenyezi, wiyumva gute? Numva nezerewe cyane. D'abord nturi umukenyezi wewe? Bon, umukenyezi nko kuvuga umudamu. Ndumufitiye mama, mufitiye umudamu. Ya, mais toutes les filles sont des dames, non? Effectivement. Ya ntaco bitwaye. Ego. Uno munsi rero ndabona mwaganije ibirori byiza cyane, ndabona abamama bose mwambaye ibisa, muri bintu biryoshye cyane. Mbega ni iyihe specialité mwateguye kuri uno munsi? Uno munsi nk'umunsi tuzi twese wa le 8 mars ari journée internationale de la femme. Donc il va célébrer ku isi yose. Nk'aba mama tushobora kuvuga specialité kandi ngere
specifiye neza n'aba mama b'abanyamurengekazi batuye mu gihugu cy'u Burundi bateguye bino birori byo kwiziriza uno munsi bose hamwe umunsi wagenewe abakenyezi cyangwa se abamama n'abafite mama twese hamwe. Ego. Ya ndumva ko ari umunsi uri special kuri mwebwe none ku bakobwa batizihiza uyu munsi mukuru bavuga ati ni ivy'abagore wobabwira iki? Abakobwa batabikora nkuko bivuze sinzi icyo baba batekereza canke background y'ibitekerezo byabo uko bimeze ariko ni umunsi dutegereza twese kwizeza ni umunsi mukuru wacu ni umunsi mukuru wo kubadamu ni umunsi mukuru kandi ico wenda sinzi bashaka kubitekereza ngo ni vy'abamama ariko tumenye neza yuko turabafitiye mama bejo kandi abafitiye mama bubaka ubwoko bw'abanyamurenge n'abafitiye mama bazoteza ubwoko bwacu imbere so no munsi twese tugeza kwizihiza barakindikiza ndabona muraryohewe cyane umunezero urabishe muriko muraryoherwa none kubisanzwe none ntimwahoze muri abamama kubera iki mwavyitiriwe le 8 mars vyitiriwe le 8 mars historique ni ndende historique ni ndende yuko no munsi n'abamama bagwaniye agateka cyangwa se amadroit dushobora kuvuga neza amadroit yacu kuko hari igihe societe yadushira hasi turashoboye kandi turashoboye kandi turashoboye naco umugabo ashaka gukora ndashobora gukora no tigihari taco gihari hari ico wowe ukora mu papa adashobora gukora hari ama specialite wenda ibintu twagenewe ariko imirimo yose turayishoboye imirimo y'amaboko umugabo ashaka gukora ndashaka kuyikora hari ibintu biri specialite umuntu adashaka gukora nko kuvyara nta mugabo ashaka kuvyara nje ndashaka kuvyara. Wow, yes. Ya ndumva babigishije cyane nibaza ko mu byo babigisha harimo n'ibintu bya ibintu vy'agaciro k'umugore. Ego agaciro karimo agaciro dignité yacu valeur dufise muri société ni byinshi twiga kandi ni byinshi ni nk'amahugurwa nshaka kuvuga neza ni nk'amahugurwa turahugurana twese kumenya agaciro kacu kumenya aho turi aho tuva aho tuja. Thank you so much. Reka ndabashimire rero madame mubandanye mugira umunsi mukuru mwiza. Asante. Reka namwe ndabashimire wa mama namwe bigeme ndetse n'abandi bariko baradukurikirana kuri uno munsi mbandanye ndabikubutsa gukora subscribe share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Reka rero ndabashimire cyane bivuye ku mutima. Ciao ciao naho utaha. Thank you.